Ya hero bakunzi ba KZ Media ndabwira ati burakora subscribe n'ingoga na ningoga kugira ngo muze muraronka amakuru ameze neza. Kuri micro ni Mr SGS Mr Sando ushaka kumwita kushaka, behind camera ni Pointium. Ndabwira ati murabona hano turi ni mu Gihosha, sinovuga ngo kwibarabara rya kangahe tuje kuraba umuntu novuga yuko ariko arakora igikorwa gikomeye cyane mu Burundi, kuko ni ibintu bikomeye cyane kwimvira gutora abana imfuvyi ukabarera, gufasha abapfakazi benshi, gufasha abagore babuze abagabo, ibintu bene ivyo. Guys, ni ibintu vyiza cyane ku Burundi, niteka rikomeye cyane. Ndabwira ati murakwiye gutanga amasapoti kumwe nabo bantu kugira ngo bagira aho bashitse, bagira aho bashikanye ibintu vyabo, kandi urumva bari kubafasha Uburundi. Ni ibintu bikomeye cyane. Kuri YouTube ni Kelvin Zehote, ni ubuje kugira subscribe kugira ngo muze muraronka amakuru ameze neza. Aho hantu naho sahandi murahabona ni kwiyo etage, murabona ni nk'urusengero afasha imfuvyi, ni rero ry'ipfuvyi niko no bivuga. Ni ibintu novuga yuko vyiza cyane ku Burundi. Ndabwira ati mutanga ayo masapoti, twaje kumwanza ibintu bigiye bitandukanye. Mbega vyaje gute kugira ngo mwiyumvire gufasha imfuvyi? Vyaje gute kugira ngo mwiyumvire gukora ico gikorwa? Kuko niba kiba bikora ni nabake cyane. Gumana nanje rero kugira ngo mumenye vyinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo mumenye ibintu bigiye bitandukanye. Ushitse kuri Mosyo uraduga ugacuca kwipaveriza, urabona ino etage ndibanze uyishikiye ntuzohabura, uzoca uhamenya. Muzobona kayaga pancarte ndibaza murakabona, muzoca mukabona, muzoca muhamenya. Nyimba wifuza gutanga iyo support, nyaruka mubikore mubikunda kugira ngo bigende neza. Iyi pancarte ndibaza murayibona, ntimuzozimira niyi kwimvira kuzana irerero ry'ipfuvyi ahantu heza nkaha. Ni ibintu vyiza, bagenda batora abana bose dufate badafise abavyeyi, babuze iwabo, bagizene bakabazana bakabatunga neza cyane, bakabarihira amashuri. Reka twinjire indani turababaza vyinshi bigiye bitandukanye kugira ngo mumenye amakuru. Mbega vyagenze gute, biyumvira ico gikorwa vyagenze gute? Gumana nanje rero kugira ngo mubimenye. Twagiye murabona nahantu heza cyane gose, mugumane nanje rero kugira ngo mubimenye. Narababwiye ati ni kuri KZ Media, naco tutazokora kugira ngo tubazanira amakuru ameze neza. Reka turababaza vyinshi bigiye bitandukanye kandi murabimenya. Mugumane nanje gusa ico nababwira, kora subscribe kugira ngo muronke amakuru ameze neza cyane. Nahindani turinjira turababaza vyinshi bigiye bitandukanye. Okay. Narababwiye yuko mutabikoze tuzovyikorera. Mwabonye ahantu twinjiye n'ahantu navuga yuko ni mu Gihosha, nahaberetse. Abatahazi ndibaza muzotwegera mutubaze, nimero ziba ziriko ngaho, muzotwegera mutubaze ndetse tubahe information nyinshi zigiye zitandukanye. Murabona umuntu turi kumwe ngaha, ndamubaza vyinshi bigiye bitandukanye ndetse anabidusigurira. Mugumana nanje reka manze ndamubahe yongera n'abaramutsa bite. Mwaramutse neza, nditwa Madame Ella Emeline Uwimana, ndi umurundi kazi akorera muri Amerika. Ndafisa n'ubwenge bw'abanyamerika, ariko nkaba nkunda igihugu canje, nkaba ndondera iterambere ry'abarundi n'Uburundi aho ndi hose. Okay, Madame Ella, mbega kuba bariko baratubona ngaha hari benshi biyumvira ati mbega nibiki, nagomba udusigurire ico kigo coba gikora ibiki, mukora ibijanye niki? Ngaha turi mu kigo citwa Oazi muvyeyi w'Ikigongwe. Ni kigo c'imfuvyi, abana batogwa mu ibarabara, abana batagira abavyeyi. Ndibaza yuko hari ababindusha cyane bazi ko catanguye, ariko akarangamutima k'iki kigo n'umugwi w'abategarugori cyangwa se abigeme watangujwe na Padiri nyakwigendera Andrea Runobagaza. Hanyuma wewe ico yifuza cyane kwari ukwerekana imbabazi abantu bashobora kugirira abandi mu buzima busanzwe. Ababigeme rero bari muri iki kigo nibo berekana ikigongo bafitiye
abana b'imfuvyi batagira ba se na ba nyina cyangwa se n'aba bafise abavyeyi mugabo abavyeyi ari bantaho nikora ataco bashobora kumarira abana babo. Rero ababigeme padiri mu kubitanguza viziyo yiwe cyangwa se imbona kazoza afite iki kigo nuko yateza gutanguza congregation y'ababikira bitwa imboneza z'ikigongwe. Nabo nibaza ko muraza kubabaza barabizi kubinsumbya. Rero bica bihura n'umugambi wanje nanje yuko nkunda imbabazi nkunda abantu bagirira imbabazi abandi, bikaba bihura ni fondation fise nkuko mubibona hano ni Diaspora Works for Mercy Foundation. Ni iri ngaha no kuvuga nishira hamwe ni fondation natanguje kubera nabonye imbabazi zisa nizagabanutse mu bantu. Noneho biba ngombwa yuko nifatanya n'abandi nk'uwo mwubahwa wacu Padiri Runobagaza Andrea, ndavuga nti irifa wiko izi mbabazi nazo tuzerekana mu kwitaho twe dukorera abapfakazi, tugafasha abantu aho nikora, tugafasha n'imfuvyi nyene kugira ngo tubereke ikigongwe cy'ubuzima babamwo dushobore guhindura ubuzima bwa benshi. Mbega vyaje gute kugira ngo mwiyumvire gukora ico kintu, kuko nabakenyezi bake bahora biyumvira ico kintu mu Burundi, ni bake bahora biyumvira gukora umugambi bakavuga yuko woshika, sinibaza ko ari gutinya. Mbega we vyakujemwo gute? Jewe nkunze kuvuga yuko Imana yampaye akarimi nka ka Isaya, umuhanuzi Isaya, murazi ko yavuze ibintu byinshi kandi agatuma abantu benshi bahinduka. Jewe ukuntu nakuze nanje burya ngo indawo yibwira uwayiraye, jewe nanje nakuze ndi imfuvyi. Papa nibaza ko yapfuye mfise nk'amezi makeya ku buryo nakuze ntamubona, nkora ndi imfuvyi. Hanyuma nsanga hariho abantu bafise ikigongwe, uko nagiye abantu bandihiye amashuri, abantu bamfashije kugira ngo ngeraho ngeze n'uno munsi, bari abantu b'imbabazi kandi benshi bari abakozi b'Imana, abapadiri n'abamisiyonari. Rero vyaciye bituma bimpa nanje inguvu. Nsubiye inyuma hariho nka padiri, abantu benshi baramuzi, umupadiri bita Buyengero, yarubatse ikigo cyo mu Kamenge Centre des Jeunes. Nawe yaranyespiye cyane kuko yarafashije imfuvyi nyinshi, arafasha abapfakazi benshi. Akaba nanje yahora ambwira, nagiye mu mahanga, ambwiye ati genda uzogaruke gukiza Burundi. Iryo jambo rero ryarangumye mu mutima. Igihe ndamuhamagaye akambaza ati none uzogaruka kudukiza ryari, nkibaza none nzokora iki. Niho rero kubera nabona ibikorwa n'abagenda akora, afasha imfuvyi, afasha abapfakazi, afasha abatishoboye, ndavuga nti Imana ishaka ko mbandanya umurimo yari yaratanguye. Amaze kwitaba Imana rero vyaciye niho naciye numva ntindakeneye kuza kubandanya ya mission yari yaratanguye y'ukurondera gufasha imfuvyi, abapfakazi n'abatishoboye. Bituma nza rero gutanguza iyi fondation ngaha mu gihugu mu mwaka wa 2019 kugira ngo imvugo cyangwa se indoto ijane n'ingiro. Okay, mbega kwico iyo mukoze igikorwa nka mwebwe muri hariya hanze bihora bigenda gute? Leta iragira ikibafashije, bihora bigenda gute iyo mugikoze mukagishikirizaho baracumva, bimeze gute? Iyo dukoze igikorwa nibaza ko bigiye kuzohinduka nk'ubu, ariko nkuko mwavyumvise badukurikiranye muri mundu yahariwe abarundi ba mu mahanga, twagiye turakora ibikorwa binyuranye. Leta bamwe leta yarabafasha kuko hariho iyo uciye urabona usanga bigorana, ugasanga ugiye kurondera nk'umutegetsi, umurongozi kugiye kumbwira ati je gukora igikorwa kanaka bikakugora, kuko uyu uvuye mu mahanga tuza dufise umwanya uharuye. Nka jewe naje mfise imisi y'ukwezi kumwe nkora mwindwi ya diaspora, ibikorwa byo gufasha abandi rero kugira ngo nanje ya ndoto yanje ibe mu ngiro, usanga ro bitwara umwanya, bica bintwara umwanya, bigatuma rero kubera ukaja mu biro ugiye kurondera impapuro bikakugora. Twarabishikirije ahantu hanini, twarabishikirije umukuru w'igihugu, turabishikiriza ubuyobozi butandukanye, ariko amatwi ncangwa se bivanye n'ibiganiro twavuganye, ubu bahagurutse kugira ngo borohereze ibikorwa vya diaspora umuntu wese azokora. Nka jewe kweri hari ibikorwa nagiye
nkora nakangurira abantu kugira ngo bibuke nk'abakenyezi barondere bibuke uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'igihugu ariko ugasanga ntibishika kure kubera nta barongozi n'ubu baraza bavuge bati igikorwa mu muvyeyi ariko aravuga turagishigikiye ariko ntibinci intege kuko bera ndabizi yuko abo mvugira ni benshi kandi barakeneye yuko ijwi ryogera kure naco gituma uno munsi twashatse gushikana ivyiyumviro by'ababigeme baba muri iki kigo nabo bashikirize ingorane bahura nazo bashikiriza aho bari bashikirije uko batanguje iki kigo ivyo bakora nivyo bifuza ko leta ishobora kuzobashikiraho muri kazoza nibaza ko baza kubishikiriza ariko nka twebwe abarundi tuba muri diaspora nukuri turasaba yuko leta yokomeza kudufata mu mugongo bakadutera intege amashira hamwe atarondera inyungu amashirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo bakadufasha kugira ngo iki gikorwa gishobore kugera kure dushobore kuvugira no guteza imbere abantu benshi duhereye ku mukenyezi we nkingi y'iterambere muri vyose. Okay, mbega ni iyo mubikoze mukabibashikiriza bahora bababwira iki naco bababwira canke ngo babereke yuko bariko barabikurikirana nta masapoti babaha bimeze gute muri leta mvyeyi leta nkozi leta mvyeyi leta nkozi sinovuga ngo ntibaradushigikira ego iyo tugiye gukora nk'ibikorwa nk'itariki 24 z'ukwezi kwa Mukakaro twaragiye gukora igikorwa gishimishije muri komine Marangara twarashize mu mufuko amafaranga y'imiryango 38 kubera turiko turubaka uburaro bwaba aho tuza turashira imfuvyi abakenyezi bantaho nikora hamwe n'abapfakazi icyo kigo si kinini cyane ariko turabona ko kizoba nk'intango ni projet pilote nitwabona bikunze muri iyo komine tuzobishira no mu yandi makomine hamwe no mu yandi ma province icyo kigo rero kiriko kirarangira turibaza ko dushobora kuzocinjira mu minsi ya vuba inzu irahagaze irasakaye irugaye bariko barakora hasi bakora no mu vyumba kugira ngo abantu bashobore gutangura kuja kukibamwo rero narashoboye gukorana na mistanteri wa komine twarigeze gutanga nk'amakarata yo kuvuza abene gihugu muri iyo komine nyene komine ya Marangara itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka baraje baradushigikira badutera inkunga barahamagara abene gihugu birabonekana ko turiko turakorera hamwe ko nabo baterera imbaterera mu migambi diaspora ifise mu gihugu nakare tuza batubwiye ataniho hagwaye ariho dukeneye ko mudutera inkunga natwe tukaza tukifatanya n'abarongozi ariko kuvuga bati leta yafashe leta yafashe nk'impungira duterera ego cyane murantunga twaragiye muri ministeri ya solidarite bashigikira batishoboye ministre wa solidarite nyakubahwa Imerde mfasha nakanya kugira ngo ndamushimire ku mugaragaro naho ntabonetse no kuvuga amaze kumubwira ibibazo nari mfise byo kurondera kwitaho izi mfuvyi cyane nyuma y'urupfu rw'umupadiri fondateur amaze gupfa murazi yuko ngo inkoko ivuye mu magi n'amagi acabora sivyo nabo rero nyine urugo amaze kuva mu rugo yari mu muryango yari yarubatse abantu benshi baracitse intege barabura ico bafata nico bareka baraza kubibibwirira nibaza ko ari babizi kundusha kuko jewe nari mu mahanga nkuko nabibabwiye muri Leta Zunze za Amerika ego bambariye rero twasanze abana bari bafise inzara koko jewe ndagerageza uko nshoboye magana avuga nti reka turabi yuko n'igihugu cyo kidufashije ndashimiye rero Leta mvyeyi cyane n'abarongozi bayikorera na cyane nyakubahwa ministre aje de la solidarité madame Imelde yaradufashije yaratanze ibiro bitari bike by'umuceri n'ibiro vy'ibiharage narungitse ababigeme baserukira iki kigo baragenda yarabahaye imfashanyo bituma abana baba baramaze kabiri urumva rero yuko leta iradufashe mu mugongo ariko rero ngo umuntu ashima bike yabuze byinshi
ndibaza yuko muri iki kiganiro duhanye uyu munsi leta yuko yobona yuko abantu bo muri diaspora dufise ibikorwa by'icyo turafasha mu iterambere mu kugira ngo babana b'abarundi baronke ivyo kujya bija mu kanwa kabo n'umufuko ujamwo udufaranga yuko leta yodutera inkunga dufashanyije mu bumenyi no mu byo tubona buri munsi dushobora gushikana abarundi batari bake ku ntambwe ikomeye na cyane cyane jewe mfatiye ku bakenyezi nibo nkunda kuko nitumara gufata umukenyezi umugabo acakurikira n'umwana agakurikira nta mwana azorara inzara ngo dushobore gushika mu iterambere rirama. Mbega turiko turacaje muri ville turabona abana benshi cyane baguma basegereza bari mwibarabara mbega bobo nivyo kunda ko muja kubatora mukabazana hamwe n'abandi bimeze gute? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo nanje birantera agahinda kanini ni naco gituma mubona naremeye mva muri Amerika ndaza kugira ngo nze kubonana izi mfuvyi turabe n'abandi bana abantu batishoboye kugira ngo iki gihugu nitwamara kuronka abantu badufata mu mugongo tukaronka abadushigikira nkamwe bw'abamenyesha bakuru ndazi ko ijwi ryanyu rigera kure gusumba igi wanje ariko ndabashimira ko n'umunsi mwashatse kunyumviza kugira ngo nanje mushobore kunshitsa ku bandi bashobora kugira ico baterera ego cyane nitwamara kuronka rero badufasha bakaduterera abo bana bose ndibaza yuko muri kazoza umugambi wanje vision muri Diaspora Works for Mercy Foundation niyo kuzoshiraho ibigo binyuranye bikora harezo ikigo kijejwe abo bana bo mwibarabara abana b'imfuvyi abana batagira bantaho nikora abana batari mwibarabara usanga baba mu miryango mugabo batabayeho neza ugasanga bari mu miryango udashobora kubarihira amashure idashobora kubambika ngo ibagaburire ko nabo nyine usanga nabo ari bantaho nikora rero leta nimara kudufasha tukarondera n'abandi bantu nabo nyene babanyakigongwe nkatwe nibaza ko tuzokora ikigo kinini tukagira imigambi mu ma province anyuranye hamwe tukahashira ikigo ku buryo abo bantu bazovuga bati uburundi baramaze kugera mu ntambwe ku buryo abantu bantaho nikora abana bo mwibarabara bazogabanuka tukarondera ubuzi tukabaronderera amashure tukanabigisha kuva bakiri bato kumenya kwibako kuko kera twara tuja kwiga nkuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu yabivuze yuko kera abantu baje kwiga bavuga ngo nzoronka diplome nje nicara mu biro ndonke akazi ntabwo ariko bikimeze ubu dukeneye ko abana bava hasi bazi yuko azokura akagikiremva kirasheko bagakura ari abana baba entrepreneur abantu bafise imigambi uza kurondera ukuntu uzokwibeshaho pana kurondera ko ari uwundi muntu rubanda canke se umuntu asanzwe azoza kukubeshaho ugakuruzi yuko ubuzima buri mu maboko yawe biri mu byo tuzokora hazoba inyigisho hazoba n'ivyo tuba tubafasha ibintu materiel ariko hanini no kubafasha guhinduka mu mutwe kugira ngo bakure bazi yuko ubuzima bwawe niba ukuze wowe uteza kwibako wenyene kandi ukaba ufise n'umuryango wawe nawe ukawutoza yandero y'ukwibako arivyo bita self sufficiency mu rurimi rw'ikinofunofu. Okay, jewe iyo nciye muri ville hari abantu horubona banywa amatabi bafise imyaka nk'itandatu imyaka ingahe ivyo bintu birababaje cyane mbega bobo ntimwo bategurira nk'inyigisho kugira ngo ivyo bintu babivemo bimeze gute kuko uri kuraraba abana mwe baragiramiwe cyane gose ugasanga nk'umukobwa muto yari kanywa itabi ni ibintu bibabaje cyane kuri mwebwe ntaco bibabwira nyimba wo umaze kubabona cyane. Ego ndamaze kubabona jewe bintera n'agahinda kenshi iyo mbonye abana bababaye kuko iyo mbonye abo bana bica binyereka yuko kazoza k'igihugu ataho kariko karaje kuko urubonye nk'abana usanga baja mu bimogi ugasanga umwana ari kugenda shera none se abarongozi beza bazi ubwenye bazi iki gihugu gikeneye tuzobakurahe ko bavuye muri abo nyene naco gituma no hamagara amashira hamwe nka za UNICEF Ministère de la Jeunesse mujejwe ugwaruka irijwi ni ryanyu nimwe tugomba kutukorishikira kuko hari gihe usanga umwe wese abantu usanga tuba basinda bibazwa ukabona ibintu ukabona nibisanzwe ukavuga ngo ujya mwana ngo ko atari gwanje ntibindaba twebwe rero twahawe impano y'ukuraba vya bindi babandi atawubitaho bamwe bibagiwe arabo nyene tugomba kubazanira no munsi kugira ngo mufatiyeho umurundi wese agirisha atanze yigira inama naho aba n'amafaranga
ijana y'amarundi cyangwa se ikaba inyigisho abigisha mutanga indero ntabwo ari kwigisha guharura cyangwa kwiga gusoma twigisha ugwaruka kumenya yuko ubuzima ariko atihabwa kumenya yuko ubuzima umuntu abwitegurira kazoza umuntu arayitegurira afashijwe n'abamwereka inzira abamwereka inzira ni bamwe bw'abarimu abarezi abavyeyi n'abarongozi b'igihugu natwebwe twese kugira ngo tugire duterereye igihugu gishiye ku iterambere rikomeye nk'uko leta leta mvyeyi idasiba kubihamagarira abantu no kudukangurira kumenya umwe wese uruhara rwiwe mu iterambere dushaka. Ndifuza yuko leta mvyeyi leta nkozi ndibaza bizoshikaho ndibaza bizoshika kure kandi ndanambwira ati abantu baza gukurikirana kino kiganiro kuri Kelvinze hote kuri YouTube niko handitse muze kugira ico mukoze kuko ni ibintu bibabaje cyane kandi ni ibintu vyiteka kumva umukenyezi akwiye gukora agakora ikintu nk'iki gikomeye cyane murumva yuko ari ibintu biteye igomwe ibintu vyiza cyane rero nagoma ndagusabe ugira ico ubwiye leta mvyeyi leta nkozi bagire ico bagufashije nyimba vyogenda gute ugira ico babwiye. Murakoze cyane nagira nsabe leta nkozi leta mvyeyi yuko yofata mu mugongo irishira hamwe Fondation Diaspora Works for Mercy dukora ibikorwa vy'imbabazi turagomba banyene icubahiro banyakubahwa murongoye leta nkozi leta mvyeyi gukorana namwe turagomba ko mudufata akaboko uburyo ntabwo ari kirenga ariko umutima w'imbabazi ni munini rero nibaza yuko mudushigikiye nk'ikintu nasaba kugeza ubu ntiturabona ahantu dushobora kubaka ibiro bishobora kuza birakorerwamwo iyo migambi yo kugarukira imfuvyi n'abapfakazi kuko turagomba kubaka ikigo c'abakenyezi bahohoterwa. Twarabonye yuko abana barahohoterwa abana ntibitabweho turagomba hariho ikindi kigo hariho nk'ibigo nka vyaseruka n'izindi nibaza namwe mu vyumva mukorera muri iki gisata mwimba mumaze gukorana na leta mvyeyi leta nkozi mwodushikira mukaturya kara mukatubwira aho mugejeje kugira tumenye aho duhera natwe tubatera inkunga dukorere hamwe kuko nyamwigenda ko ntari miri meshi turagomba gukora mu runani rw'abakenyezi duteza imbere agateka ko mukenyezi duteza imbere abigeme duteza imbere n'abana hanyuma n'abashinga ntahe cyangwa se abasore n'inkumi nabo babonereho kuko turagomba yuko dushobora kurondera ibintu byo kongereza akazi tuvuge nk'ubundi ko ndavuga ababigeme bariko barakora bari ku kazi bari ku murimo turakeneye rero ko urwaruka na cyane baba mu mahanga kuko murazi yuko turitanga buri munsi ufite icatanga ari dolari rimwe ari ero rimwe aritange kugira ngo abakenyezi abarundi n'abarundi kazi dushobore gufasha mu iterambere igihugu kiriko kiraturonderera murazi ko igihugu cyacu cyaciye muri byinshi ariko kugeza ubu ni igihugu kiri vierge no kuvuga kitaragira kwa gatosi mu bintu vy'iterambere umuntu wese ashobora kuza gukora umugambi ni mbese n'ahantu hameze neza hateguwe kugira ngo umugambi wose ufise dushobore kubushikako rero muri Diaspora Works for Mercy Foundation nkuko mwavyumvise tugomba guteza imbere igihugu tugomba guteza imbere amakominote duhereye ku ruhara rw'umukenyezi uwe nk'iterambere ariwe maboko igihumbi ashobora gushikira mu migambi na cyane kumbabazi ziwe no kwihangana kwiwe kugira ngo dushobore gushika mu iterambere tutarushe kandi umwe wese aterereye ico afise murantunga tanga ico ufise kugira ngo igihugu gishike ku iterambere gishaka si amafaranga gusa turakeneye ubumenyi turakeneye abantu baturemesha turakeneye abantu baturamutsa turakeneye abantu bavuga bati ibintu muriko murakora ni ibintu twese twiyumvamo cyane mbwira we mukenyezi waba uri umukenyezi uri mu mahanga cyangwa umukenyezi uri mu gihugu aka kamo ndiko ndagatera mwebwe kugira ngo dukanure dukurisashe ku maso dukeneye self confidence mukeneye kwiyemera mukeneye kumenya yuko mukeneye gukora ibintu byose mubishaka muhagarare neza wese mu mwanya afise niba uri umuvyeyi hagarara neza mu rugo rwawe hagarara neza mu bana bawe niba uri umurongozi hagarara neza mu biro urongoye nimba uri ministre kora akazi washinzwe nk'umukenyezi ubone yuko umukenyezi yishimye kuba kubona
imbere yacu yiwe kuba kubona mu biro aho wicaye akakwibona akavuga ati ndafise uwo nibonamo nanje ndi muri leta nkoze ndi muri leta mvyeyi. Hanyuma nkasaba rero abarongozi bakuru na cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko yokomeza kongera inguvu. Turamushigikiye nk'abakenyezi cyane abakenyezi bo mu mahanga. Mwarabonye muri diaspora naritanze yuko nzogerageza mu gihugu ndimwo ngaseruka nkarondera ibintu byoteza imbere igihugu cyane mu bintu by'ibitaro by'ubuvuzi, kuko ndazi yuko abakenyezi basanga bahura n'ibigwara byinshi ariko ugasanga igihugu cyacu bidafise ama equipement cyangwa se ibikoresho bikwiye kugira ngo bashobore guteza imbere amagara y'umukenyezi. Nariyemeje ko ngiye kwiruka nka n'ibirenge bishuhe kugira ngo nzoronke amamashini za scanner za MRI n'ibindi bikoresho byo mu bitaro kugira turabe bitaro byo habwa agateka byo guserukira abakenyezi. Ariko rero muri kazoza mu minsi iri imbere nifuza kuzokubaka ibitaro rurangiranwa by'abakenyezi, kandi nifuza ko bizokubakwa muri komine yahomva ariyo komine Marangara. Leta rero nimvuye umugambi wo kubika bitaro bidasanzwe by'abakenyezi izoshobore kudufata mu mugongo, baduhe itongo aho twobikorera. Hazoba harimo n'amashuri universite yigisha ivy'ubuforoma, ikigisha abadogiteri bazokora muri byo bitaro, ikigisha n'abandi bose mu mirimo inyuranye ibiri mu bitaro kugira ngo bizo bitaro rurangiranwa kwisi na cyane mu Burundi. Ikazoha rero image ishusho nziza igihugu c'u Burundi mu mahanga no mu makungu biciye muri byo bitaro by'akataraboneka tugomba kuzokubaka muri komine Marangara. Nkabasaba na Mistanteri twari twarakiganiriyeho aranyemerera yuko ninaza azontembereza kanyereka aho komine ica kugira ngo turabe ahantu hameze neza dushobora kuyishira. Yego. Okay, Madame Ella, mwatubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, twumvise n'amaproje menshi agiye atandukanye mbere azofasha gwaruka rw'u Burundi, ndetse n'ibintu biteye igomwe cyane ku gihugu cyacu c'u Burundi. Nkaba ngomba gusaba turangirize ngaha twongera tunabashimira cyane mu mwanya tubaza abantu bababikira tubabaze byinshi mbega vyatanguye ryari ingira nibo babizi neza baraza kubitubwira. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane kuri akanya muduhaye, tukaba tubasabira ngo muronke imigisha, kandi tukaba tunasabira yuko abandi mutwumva aba journaliste murabona ko nabo n'aba jeune nosaba yuko amwe uyu mugambi utera imbere, kubona mwemera mukitanga mukaja kurondera inkuru kugira ngo mushigikire urwaruka rw'abarugo mu gihugu cyangwa rwo hanze, ni ibintu gose byo gutera intege. Rero turabashigikiye, nkasaba n'abazokurikirana iki kiganiro muzoze mubarondera kugira ngo bashobore kudufasha kugarura urwaruka no kugwigisha kugira ngo nabo bakore nkabo ko bagiye umugambi w'ubujournaliste, abandi baje mu yindi migambi nabo bashobore guterera igihugu ko cyubakiye kuri mwe gugwaruka. Ndibaza yuko namwe muzoshobora kugira ico mutumariye. Amanda gushimira cyane, ni ibintu byiza cyane. Murumvise yuko natwe mu minsi tugiye gushigikirwa mbere ni vuba. Ndababwira ati umuntu aza kuraba kino kiganiro turaza kuba nimero kugira ngo nyimba ufise umwana uvuga ati afise ingorane ngira muzoza, mwabonye aho muzoza yahababwiye byose yabibabwiye. Nyimba mwifuza kubafasha bafashe, kuko ni ibintu bikomeye cyane, niteka ku Burundi, niteka ku bana b'igihugu bacu b'u Burundi. Ndabashimiye cyane abaza kugikurikirana, ndabasabe muze kugikwiragiza hose kugira ngo bavyumva ari benshi, kugira ngo ino nkuru ishike kure, kuko ni ibintu vyiza cyane, ni ibintu vyiza ku gihugu cyacu c'u Burundi. Murakoze.